inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Mama Kwisi, inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri. Urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose. Ewe gikora gute? Yo, ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose Ego. gifasha barya abantu bose bagendana za ndwara. Indwara nizi. Yo, nozidondagura nkazima. Mbarirasha. Urabona barya abantu bose bafise indwara y'igisukari, Ego. gute, hypertension, Aho. amaso, Ego. infection, Ego. igitigu, hepatite B na C, Ndavyumva. zamibe, umusipa, Ego. abafise ikibazo ca estoma, Yo. amafigo, Oya. ibivyimba, umugongo, Karaba. rhumatisme, asima, kudadarara, Ewe. iziba ry'imitsi, indwara z'urukoba, intandara, kumeneka umutwe bidahera, Ego. ingaburo ku bavyeyi bibungenze, kongereza inguvu ku bubakanye, Oya. imvune, amakonyera, sinezite, babana basobaho baryamye. Ico kigo kirabafasha cane, Numva. benshi kimaze gufasha, Ego. baragishingira intahe, Yumvikana. n'abarya abantu vyananiranye yuko baheba itabi, Ego yo sha. baba bukozeko. Hewe Sabwe, erega ca kigo kirakomeye. aho kidakomera uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa. Kandi hewe none ico kigo gikorera he? Ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose Mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka. mu Ruyigi mugisanga hirya ya komine Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecofosa Dako. I Muyinga mugisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi. I Ngozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answara. Mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema. I Muramvya mugisanga imbere ya sentare y'intango. I Bubanza ni kw'isoko ku Musenyi haruguru y'Ibanyi Bankobu. Mu Cibitoke Mugisanga kwibarabara ry'indwi uca mu Rugombo imbere yo ku Miceri impande ya Hotel La Pension. I Bujumbura mugisanga mu Carama kujya Bubanza hagati ya station Kobile aho bisi zikatira kujya Imbaho ku ruhande rwo haruguru. I Makamba mugisanga muri komine Nyanza-Lac imbere y'Ibanyi BCB. Akura kuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247. Inshuti ya bose ni inshuti yawe. ariko sako bigori kandi uritsinda sevini eka turabihariya kwa musa muryango tuga bukebuke ca mu kibuga hariya tekura santre rondesi hariya emega kiza itika ariko mutima akubita garinca hariya kwande hari musanga basadike yahaya attention hano ni kwa musanga ali tanga pasi hano patrike musanga ali leonard gakwaya hariya kwa kitavumbago musa muryango hatale Musonga tinabo
kari gaciyeko reka turabe hariya rekura pasi idi kari ku mutima idi kari ku mutima idi konga pasi hari igiseremani cy'ikaboyi hano kwa cyose barugata mugisha rekura umupira murabura byose barasomu attention Kwizera Patrick ati dukurireho idi kari ku mutima umupira uca hanze hano birakomeye Steve uriko urawe kenshi cyase tukura umupira uzasanga amanisanze bahuye n'ikibazo ariko mu gihe bomenya kugera amazi boshobora guhagarara neza n'ibintu bimaze kubirangira nire hano boshobora kugera neza ibintu kurangira bakanije isinzi ariko bananeza kuronka imperativu kuri abo ruhande kuri wa Flambeau du Centre yaho umusore Kika Vumbagu urabona ko ari uruhombo rudasanzwe cyane cyane n'umusore ariko arafasha umurane k'ubusatirizi ngo barangije babane nyanza n'ibisindo aha rero umusonga kibaga bataravugo bahaprofitire nawe ntibambaze ariko niba ngo hariya uranishuta boy hano katano ruhande rw'inyuma hano varantere kura umupira muremure agerageza kwinjira varantere kumusokana hanze no gutereka imbere y'izamu ry'umugwa wa Flambeau du Centre hano umusore umugwa wa Flambeau du Centre hariya mwigore nawe se umunini umusore hano Attention,
umve Sabwe. inkuru y'umunezero sha amatwi n'abiri urabona mu ntara ya Gitega Ndahazi. hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose ewe gikora gute yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose Ego, me. gifasha barya abantu bose bagendana za ndwara indwara n'iziyi yo nozidondagura nkazima Mbarirasha. urabona barya abantu bose bafise indwara y'igisukari Ego, me. gute Ehe. hypertension Aho. amaso Ego. infection Ego, me. igitigu Ehe. hepatite B na C Ndavyumva. zamibe Ehe. umusipa Ego, me. abafise ikibazo ca estoma Yo. amafigo Oya. ibivyimba umugongo Karaba. rhumatisme asima kudadarara Ewe. iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera Ego. ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza inguvu ku bubakanye Oya. imvune amakonyera sinezite b'abana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cane Numva. benshi kimaze gufasha Ego. baragishingira intahe Yumvikana. n'abarya abantu vyananiranye yuko baheba itabi Ego, yo sha. baba bukozeko hewe Sabwe. erega cya kigo kirakomeye aho kidakomera uyobewe yuko n'abasokuru Ehe. bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi mugisanga hirya ya komine Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecofosa Dako imuyinga mugisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answara mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema imuramvya mugisanga imbere ya sentare y'intango ibubanza ni ku isoko ku Musenyi haruguru y'Ibanyi Bankobu mu Cibitoke mugisanga kwibarabara ry'indwi uca mu Rugombo imbere yo ku Miceri impande ya Hotel La Pension ibujumbura mugisanga mu Carama kujya bubanza hagati ya station Kobile aho bisi zikatira kujimbaho ku ruhande rwo haruguru imakamba mugisanga muri komine Nyanzarake imbere y'Ibanyi BCB akura kuri 79 amajana 736 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe
mama kwizeye inkuru y'umunezero sha amatwi n'abiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose ewe gikora gute yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose Ego. gifasha barya abantu bose bagendana za ndwara indwara n'iziyi yo nozidondagura nkazima Mbarirasha. urabona barya abantu bose bafise indwara y'igisukari Ego. gute Ehe. hypertension Aho. amaso Ego. infection Ego. igitigu Ehe. hepatite B na C Ndabyumva. zamibe Ehe. umusipa Ego. abafise ikibazo ca estoma Yo. amafigo Oya. ibivyimba umugongo Karaba. rhumatisme asima kudadarara Ewe. iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera Ego. ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza inguvu ku bubakanye Oya. imvune amakonyera sinezite b'abana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cane Numva. benshi kimaze gufasha Ego. baragishingira intahe Yumvikana. n'abarya abantu vyananiranye yuko baheba itabi Ego, yo sha. baba bukozeko hewe sabwe erega cya kigo kirakomeye aho kidakomera uyobewe yuko n'abasokuru Ehe. bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi mugisanga hirya ya komine Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecofosa Dako imuyinga mugisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answara mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema imuramvya mugisanga imbere ya sentare y'intango ibubanza ni ku isoko ku Musenyi haruguru y'Ibanyi Bankobu mu Cibitoke mugisanga kwibarabara ry'indwi uja mu Rugombo imbere yo ku Miceri impande ya Hotel La Pension ibujumbura mugisanga mu Carama kujya bubanza hagati ya station Kobile aho bisi zikatira kujimbaho ku ruhande rwo haruguru imakamba mugisanga muri komine Nyanza-Lac imbere y'Ibanyi BCB akura kuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe birumvikana abakiriya batangujwe baba bakoze akazi kabo bikagaragara yuko bariko baranananirwa uburuhe birumvikana hano rero witwa Rukundo Abdurahimani Pample amaze kuba asohoka hinjira Yahaya Sadik uruhande kandi rwa Musongati Haridi Selemani Kizigeza uno mugwi yinjiye mu kibuga yambaye nimero 10 asohoka Numbe Ndayishimiye bakazira reka turabe hariya Kesi Jordan kata babiri ataso Kesi hano arayisunguriza ati wakoze amakosa ni kuchefame Gitega 87 attention Japhet Niyela Japhet ari kwande Gilbert Himbaze hariya katakata tanga pasi hagati mu kibuga attention hariya Flambo Disante kwa Sadik Yahaya hariya rekurorika Mose Nduwume arabambuka mupira uzana kwa Wironsha Ismail arateka umupira utahariya reka turaboneka cyane
ni derby mu gihugu ifise ijambo ifise uburemere ihagurutsa abantu aho bagije umunyacyankuzo uza gusanga ari ngaha umunyaruyigi ari hano atasiyo hagati mu kibuga frambo di centre ari ashaka ku ruhande rw'inyuma Olivier Dushime kwa Kwanya kwa Sadiki ariko Isabel ati niho ndi pira arinja hasi kwa mu kibuga na frambo di centre rondera hariya ari Hakizimana kwa Musa Muryango ku ruhande rw'inyuma Musa Muryango Musa garukana neza cyane Leonard Gapayarele ari atanga pasi ariko JK ati niho ndi mupira biranka garuka kwa Wironja Ismail Wironja ugati mube pose ati ndababona itsinda ni bibiri ku bindi abafana ku mpande zose bariteze ikivi iburyo cyangwa ibumoso bavuga bati mana dusenga waramye football ati nta kuntu ati wodukorera akantu
inshuti ya bose yo ni inshuti yawe.